Ihiganwa cyatumye turitunganya twaritunganije ahanini mu ntumbero yo gusuzuma aho abana bari mu iyo bita camp d'entraînement Ngozi, abana 8 bashigikiwe n'uburyo bwatanzwe n'ubuserukizi bw'ubufaransa mu Burundi bubicishije mw'ishirahamwe mpuzankino Comité National Olympique. Abo bana 8 rero bamaze amezi agira ku 3 bari kwimenyereza no munsi yari higanwa ryo gusuzuma aho ubushobozi bwabo bugeze. Kandi uyu munsi zanahuriranye ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wabaye umunsi w'ejo mugabo uracabandanya, natwe twagombye kwifatanya n'umukenyezi narijya mw'ishirahamwe ryo kunyonga ikinga mu Burundi twashize imbere uruhara rw'umukenyezi, natwe twagombye kwifatanya n'umukenyezi muri uwo munsi mukuru kugira tugirishe ihiganwa ririmwo n'abana babigeme. Kandi uyu munsi akaba waciye uhurirana nuko ari ryo higanwa rya mbere tugize kuva uyu mwaka utanguye, ugaca umunsi wo kugurura ibikorwa biteganijwe muri uyu mwaka twatanguye. Twashimye cyane urugero bariko kuko byibonekeje ko mu bibanza bitatu turiye hejuru gahabwa imidare abo bana babaye muri babandi 8. Mbere ibibanza nko mu bigeme ibibanza bibiri vya mbere babaye bajya bana, mu bahungu naho wa mbere n'uwa gatatu babaye muri bajya bana. Kandi zabonetse yuko abo bana bari hariya barushije abahora babarusha mugabo batari mu rujya mugambi. Zatunezereye cyane, tubona ko turiko dutera intambwe tuje imbere.